nagomba mpere ku catumye tugiyumvira murazi yuko ivya demokarasi vyaje mu myaka ya 90 mugabo bikazanwa bitegetswe n'amakungu bitavuye ku bushake bw'abarundi bwabo. Hama turavye zakwirikiye hakurikiye intambara nayo murabizi yuko ntizana ivyerekeye demokarasi n'intwari ibereye, izana iyindi mico kumbura inyuranye n'izo ngendo. Uyu munsi rero nubwo tumaze imyaka ishika 15 turi mu mahoro, wumvirije amajambo ashikizwa n'abategetsi bakuru b'igihugu, urumva yuko nabo nyene bavuga yuko ivyerekeye intwari ibereye kumbure na demokarasi bitarashobora gushinga imizi. Twebwe rero ico twiyumvira mu mugambwe wacu nuko ibijanye na demokarasi n'intwari ibereye ariyo yonyene nzira ishoboka kugira ngo dushobore gushika kw'iterambere rirama, kuko ituma abatowe n'abarundi canke abashinzwe amabanga bakora neza, bibaye ngombwa kumbure abarundi bakaba bazi ko barakora no kubasubiriza bikoroha, bikaca bituma dushobora kuja mu cyo twokwita iterambere rirama, kuko ivyubatswe muri iyo nzira biraheza bikaramba, kuko ntaba bafise akangonongono bashobora kuzovyonona mu misi ikurikira. Twebwe rero ihangiro dufise ubwa mbere ni ukwigisha abanywanyi bacu cane cane indongozi, kugira ngo uzoramuka ashinzwe amabanga y'igihugu akore yisunze uwo muco wa demokarasi, yongera akore ashimikiye ku ngendo canke ku biranga intwari ibereye. Ikindi tugomba nuko abenegihugu bose n'abandi banywanyi bacu bose bataba bari mu mabanga bamenye uburenganzira bwabo, bakamenya ivyo bashoboye n'ivyo bajejwe, kugira ngo hageze ivyerekeye nk'amatora bafatire kuri iyo ngendo ya demokarasi, bafatire k'uwo muco wa demokarasi mu guhitamwo indongozi, bongere basabe yuko zikora zisunze ivyo twaje kuvuga no kuvuga intwari ibereye, gutunganya neza ivy'igihugu, gusabikaniriza bose ivy'igihugu, baze barakwirikirana bongera bisobe ko mw'ino misi kubera ko umurinzi ivyo twacemwo vyinshi tubona umenga abatari bake ntibakibona neza uburenganzira bwabo, nabona nabo ntibabona n'ingene boheza ngo babushire mu ngiro. Harya ishure samazu s'intebe, ishure n'inyigisho zitangwamwo, amazu n'intebe n'ibintu mfashanyigisho. Twebwe rero kubera aho tugeze mw'ino misi usanga bidakenewe yuko tuba turuka amashure, urazi yuko n'amakaminuza akomeye harimwo abayigira ku mbuga ngurukanabumenyi bakama diplome akomeye. Hari rero ukuntu imigambwe ikora, nivyo n'amazu turayafise, hari amapermanence tuzokwigishirizamwo abanywanyi bacu yasanzwe bari mu burere butandukanye, ariko kandi tuzokoresha n'ubundi buryo. Mwabonye dutanga ubutabo, tuzotanga n'ibindi bizoshika ku mbuga ngurukanabumenyi nk'ibi muriko muradufasha. Inyigisho rero twebwe ico bita ishuri ni inyigisho, ivyo nivyo turiko turadondagura ni ibintu mfashanyigisho, nuko ishuri rizotunganijwe. Ubwa mbere ho twabisiguye neza, hazobanza habeho amanama. Iyo tugeze kwigisha icigwa kanaka twita mu Gifaransa teme, tuba tucigisha indongozi zacu mu ntara, mu makomine no mu mitumba. Izo ndongozi zacu zize kubisigurira abanywanyi b'umugambwe mu buryo baza basanzwe bigishamwo izi nyigisho z'umugambwe. Iruhande y'ivyo rero hezo tuzocisha ku mbuga ngurukanabumenyi, nk'ubu ndababwira yuko igihe twari hajya ku rubuga rwacu rwa Facebook abariko barakwirikirana bukwi na bukwi ivyo turiko turigisha, umva n'ivyo bizokora. Turafise amakonte Twitter, hari ivya Facebook nababwiye, turumvira n'uburyo mbere tushobora kuvugana n'amasosiyete yo kumenyesha amakuru, ku buryo tuzahaza amamessage mu telefone y'abantu bavyemeye avuga ivy'umugambwe. Urumva yuko uburyo bwo kwigisha ari bwinshi. Mu bisanzwe nk'ubu nk'ibi muriko muratubaza ngaha twashikirije, abatari bake bose baza kuvyumva, n'abari mu mugambwe n'abatari baza kuvyumva. Uzogomba rero kuza mu ikoraniro ryacu tuko tubavyigisha, ntidusaba ngo abamunywanyi, arashobora kwinjira akiga hanyuma agataha. Ushobora gusoma imbuga zacu dukoresha, yaba konte Twitter, konte Facebook, uwo ntamanza ko ari umunywanyi wacu ari wese akeneye arabiraba. Inyigisho tuzotanga zose zocako ziba ziriko, urumva yuko vyoroshe yuko abakeneye inyigisho zacu zose ashobora kuzironka. Imigambi yose na cane cane bene ifatiye kuhinduka yama usanga ifise intambamyi
ubwa mbere iyo abantu batagomba kumva izo mpinduka kumbure kubera zishobora kuba zikora ku nyungu zabo. Ubwa kabiri abantu bashobora kugira ubwoba bakavuga bati twebwe kuza kwigisha biratuga ko mwavyumvise ko n'ubaza ati biragoye kwegeranya abantu muri kino gihe n'ingene ibintu bimeze. Ivyo vyose rero twaravyegeranije turabizi, ico gituma dukoresha uburyo bwinshi bwo kwigisha. Uwuzoshaka kuja mu nama kubera atinya ko kumbura yamubona azoja kuri Facebook avyumve, aje kuri groupe WhatsApp niba ayifise avyumve. Uburyo ni bwinshi bwo kwigisha, no kuvuga yuko mu majambo make uyu mugambi urafise ico twokwita cadre logique yerekana inguvu dufise n'inkinke dufise, yerekana ibishaka kutugora n'ibishaka kutworohera, n'ingene ivyo bintu vyose twobikoresha kugira dushobore gushika ku mirongo twishinze. Nta mpungere kuri ivyo vyose vyarateguwe.